Ibitaro Tanganyika Care Polyclinique ni ibitaro by'abigenga biherereye muri commune Muha, zone Musaga, muri quartier Kinanira 5. Ni hagati ya MSD sous-officier n'ishure rya ISCAM. Ivyo bitaro by'abigenga vyuguruwe icese kw'igereranyo rya 27 Munyonyo umwaka wa 2021 hari ku munsi wa nyuma w'urumuri rw'amahoro ku ncuro ya 15. Ivyo birori bikaba vyari vyatewe iteka na nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Evariste Ndayishimiye. Mu vyanditse sigurwa ry'ivyo bitaro hari ukwerekana aho ibisata bitandukanye bigize ivyo bitaro bisanzwe bikorera. Umukuru w'igihugu akaba yarashimishije n'uruhara rw'abakora kuri ivyo bitaro, aho nyuma yo kugenzura ko ivyo bitaro bikora yaciye ashira umukono mu gitabo c'abashitsi b'iteka. Kubw'ukuntu akora uko ashoboye kugira igihugu ayoboye kibandanye gitera imbere no kubona yashoboye kuza kubashigikira, abakorera ku bitaro Tanganyika Care Polyclinique bahavuye bamuha utuganuke dutandukanye. Inyuma y'ivyo twaregereye ubusanzwe n'umuyobozi mukuru w'ivyo bitaro aratubwira vyinshi ku vyerekeye ivyo bitaro. Kazina mu witwa bande? Jewe nitwa muganga Nsengiyumva Steven, nkaba ndongoye ibi bitaro Tanganyika Care Polyclinique. Ku batazi ibi bitaro aho biri, ni bitaro novuga biri mu gisagara ca Bujumbura, mu Kinanira ya 5 muri commune Muha. Abantu benshi bavuga yuko biri impande, siko abantu benshi bazi MSD sous-officier, biri rero hagati ya MSD sous-officier hamwe na ISCAM, hepfo ya tere ni hepfo y'ikibuga c'umupira w'amaguru. Murakoze. Mbe vyatanguye ryari? Ibitaro Tanganyika Care Polyclinique byatanguye itariki 1 y'ukwezi kwa 4 umwaka w'ibihumbi 2021. Uno munsi tukaba dukwije amezi 7 dutanguye gukora. Murakoze. Mwotubwira mu cyamake ivyo mukorera muri bino bitaro? Ibi bitaro ni bitaro bifise intumbero, bifise amaserivisi menshi meza, amaserivisi y'akanovera. Nukuvuga yuko ndashobora kuvuga amaserivisi amwamwe. Hariho igisata kigirirwa abakenyezi n'ibibondo, abakenyezi bibungenze, igisata kiraba abantu bafise ingorane za cancer, bagoye cancer, igisata c'iradiyo, no kuvuga scanner, amaradiyo y'abantu bafise amagufa, igisata c'abana bimwe bwo ni pediatri, igisata ca oncology na kivuze na cancer. Hanyuma hariho n'igisata c'amatwi kiraba amatwi, ingwara z'amatwi, igisata kiraba ingwara zo mihogo, aho mu Gifaransa bavuga ngo ni ORL canke ophthalmology. Hariho n'igisata c'ingwara z'amenyo, mu Gifaransa bavuga ngo stomatology canke odontostomatology. Hanyuma hakaba n'igisata novuga turabise izine, iri mu bisata dufise izine itanga inkwemu, bimwe bavuga ngo ni production d'oxygène. Akaba ari umwuka dukoresha kwa muganga n'umwuka dukoresha mu mashirahamwe mu industrie, donc oxygène médical et oxygène industriel. Yambe mivyo bitawe gukora muri iki gisata mu bijanye je mu gisata nkoreramwo tube twereka yuko ndi umuyobozi mukuru. Jewe nsangwe ndomushirije, ndo muganga abaga, nize ibintu byo kubaga indwara z'abana, chirurgie pédiatrique. Murakoze. Ibi bitaro byanyu biba bisanzwe byakira abantu bangana gute, dushatse kuvuga nk'abantu bashobora kujya mu bitaro? Twebwe abantu bashobora kujyama mu bitaro ubu
tugeze ku bitanda 70. Hanyuma twari dufise rero n'intumbero yuko ibitanda donc tugwiza uburyamo bw'abagwayi. Mbega bamutanguye kwakira abantu mubakira gute mukora gute bimeze gute nk'umuntu ashatse kuhaza yo kwisungika? Twebwe ngaha abantu turabakira neza cyane, niyo ntumbero yacu. Sinzi ko mwabonye icivugo, turafite icivugo mu gifaransa bavuga ngo humanité, donc kwakira urukundo, kwakirana urukundo umuntu akwituye. No kuvuga iki, abantu turabakira neza cyane, benshi barahatinya ngo n'ibitaro ngo bigezweho ngo birazimbye. Oya, ntibizimbye kuko intumbero yacu ngaha siyo kuzimba abene gihugu. Kuri iki nyene cy'uburyo benshi baravuga ati ibitabo biba bitanguye bigitangura bisa nk'uko uravye n'ukuntu bimeze bisa neza, baravuga ko bizimbye cyane. Mbe bemeza neza ko kuko baje batazo kwidoga? Baje ntibazokwidoga. Akarorero nibaza yuko kari ngaho nk'ico gisata ca scanner. Gisata ca scanner twebwe ibiciro byacu ni ibiciro byegereye cyane ibiciro bya leta. Muri leta naho ahantu hari scanner ni hôpital du Cinquantenaire, ibitaro by'Ikarusi n'ibitaro byo ku Mpanda. Ibiciro byacu biregereye cyane ibyo biciro byo muri leta. Mwebwe ku kijanye n'imiti hari kibazo mugira ko hari ibitaro bimwe bimwe usanga hari imiti babura, bigatuma abagwayi bayikena, bigasaba ko baja kuyigura mu yandi mafarumasi. Mu bikintu c'imiti hano nabo ni hari farumasi cyo bakimeze gute? Ikintu c'imiti nta ngorane nimwe dufise, kubera umuti niyo atari umuti dufise umuganga yawanditse akawandikira umugwayi akagenda muri farumasi yacu ntawuronke. Ico dukora ca mbere cyabanza kumuhigira, kuvuga ko uwo muti tuwurondera tukawushira muri stock. Tebwe n'ingwane yo muti nta ngwane n'umwe nimwe y'umuti dufise. Sawa, murakoze cyane. Yego, murakoze namwe. Hanyuma no mu gisata dufise hari gisata abantu benshi kira ahantu hake nk'iki gisagara. Ndibuka yuko na leta yarateye akama ati ubishoboye abikore. Igisata kijanye na morgue, kinga turafise morgue, chambre froide y'ibyumba byinshi. Rero umuntu yagize ingorane, uwiwe akagira ingorane akitaba Imana, turabateye akama nabo nyene bazotumbere ngahi wacu. Murakoze. Muri gisata cha morgue mwakira abantu bangana gute? Twebwe ubu twakira abantu 18, tukaba dufise n'izindi chambre zibiri zishobora kwakira abantu 12 tutararonka aho dushobora kuzishira. Ari navyo dutera kamo leta kwishobora kudufasha, kubera n'umugambi w'igihugu, n'umugambi ivyo tuko turakora, n'umugambi ukwasiriza leta yodufasha ikaturonderera aho dushobora gushira amashambere froide menshi, kuko biravye nka service ya hemodialyse. Service ya hemodialyse twabuze aho tuyishira kuko dufise mashini nyinshi twasize ahantu twabitsa ahantu zishika 17. Izo mashini ntwara nka tuzishira. Leta niyo itagira ico itubwiye kugira ngo idufashe mu bintu byerekeye espace ikibanza. Murakoze. None mwisavye ikora iki nka leta? Twebwe akonubwa kabiri kambere igisata cyashibishe, igisata cyo kubaga indwara z'abantu. Hari indwara zo mwara z'abakenyezi, indwara nka pandisite nk'akarorero, indwara zo mu nda muri rusange. Tugira ikintu bita chirurgie semi-invasive, ni ukuvuga yuko umuntu tumubaga indwara turayibaga, turamubaga turamuvura. Tumubaze uno munsi, ejo bukeye umugoroba aca yitahira. Atari we yabwiye yuko yagiye mu bitaro, nta n'uzomenya ko bamubaze. Murakoze. Harandi mashami mufise musanzwe mukorana n'ibi bitaro nayahe? Ibi bitaro birakora n'amashirahamwe menshi, hariho makeyi turashobora kugiranira kontra. Turafise amashirahamwe menshi, turafise Solis, turafise Misat, turafise nk'igipolisi, turafise nk'abasirikare, turafise n'abandi benshi rwose. Novuga yuko tumaze gusinyanya yuko abantu babo turabakunda. Mbega ku bantu basanzwe bakoresha
navyo nyene birihwa kuri 30% ku ruhande rwa mitiweli. Murakoze cyane. Murakoze na ntitwagarukiye aho twanegereye kandi hamwe mu baganga b'ivyo bitaro baratuyagira ko basanzwe bafasha abagwayi bavyitura. Nitwa muganga Ernest Barekensabe, nkaba nanonosoye ibijanye no kuvura ingwara z'abakenyezi ndetse no gukurikirana imbanyi no kwibaruka. Mbe ivyo bintu mubikora gute, bisanzwe bimeze gute? Uko tubikora mu bisanzwe ingwara z'abakenyezi ziri mu buryo butandukanye. Hariho nk'umukenyezi usanga yadutse bigatangura kuva amaraso canke akagira nka kanseri y'amabere, kanseri mu gwinjira rw'igitereko, kanseri yo mu gitereko, kanseri yo mu dusaho tw'intanga z'abakenyezi, canke ugasanga turafasha n'abakenyezi bafise ibibazo byo kurondoka, ivyo bita infertilité, nabo nyene turabafasha. Ikindi n'abakenyezi baba bafise imbanyi, hanyuma bigasaba ko umuntu abakurikirana gushika aho bibaruka, tukabafasha no kwibaruka. Muri ivyo kubakurikirana mu bisanzwe iyo umuntu yibungenze, hari ingwara nyinshi zikunda gushika ugasanga aragwaye, ivyo navyo nyene uwo mukenyezi atwituye turamufasha. N'izihe ntamba biba muhana zo mu bintu bijanye no kwakira abavyeyi? Intambamye duhura nazo ahanini novuga nk'ibi narimbuze bijanye n'amakanseri. Nico kibazo kinini mbona duhura naco, nuko abakenyezi kubera ukutamenya canke kubera ibintu vyo mu Kirundi wacu, umuntu wese agwaye ikintu bacamubarira ibitari vyo, baza baremvye, baza bageze kure, ugasanga iyo kanseri bigeze aho udashobora kumukora, ugasanga bisaba ibindi bintu birebire. Harusha dusaba rero yuko umukenyezi wese agize ikibazo, haba mwibere akumva afise ikintu kitagenda neza, mu gihimba cirondoka atanguye kubona ava amaraso canke ububabare, yo kwitura kwa muganga. Bijya bintu vyuko bamubwira ngo nafatiye imiti y'ikirundi akabireka, kuko duhura n'ibibazo vyuko abantu bashika ugasanga kanseri yari nk'iyo mwibere agiye gushika, iyo kanseri imaze gushika mu mahaha, imaze gushika mu magufa, imaze gushika mu gitigu, aho rero ivyo kumufasha bica bigorana. Muri iki gisata nyine cyo kwitaho abamama, kwitaho abakenyezi, n'akahe kabijya mu bise mukora kuri bino bitaro byanyu katari ahandi hantu? Mu gisata cyo gufasha abakenyezi nk'ibi turiko turavuga vyo kuvura kanseri, iki ni ikintu nibaza ko kidakorwa henshi, kuko ngaha umukenyezi atwituye turamupima, tukamusuzuma, tugashikaho tumuha n'umuti. Hariho bisaba ko umuntu afata umuti canke agafata kumukogwa, ivyo byose turabikora. Ikindi cyo ngaha novuga c'akabijya nuko nk'abakenyezi bafise ikibazo cyo kurondoka turabafasha. Hari n'igihe bisaba yuko akogwa n'ubuhinga butari bumenyerewe ngaha mu gihugu cacu, byasaba yuko abafise ico kibazo bagenda hanze, nk'abantu usanga bafise nk'amatrompe yazivye canke ugasanga bafise utuvyimba ku matrompe, abo byasaba kenshi yuko bagenda mu makungu, ariko ubu ngaha turabikora n'ubuhinga bugezweho, ivyo bita serioscopy. Ko nubwo buhinga mukoresha waminga buri hejuru cyane, donc buri haya mbe bikorwa n'abarundi gusa canke hari n'abanyamahanga bazakora kuri bino bitaro? Gushika muri kino gihe bikorwa n'abarundi gusa. Umurundi abikora asanga akorera mu mahanga, ariko iyo dufise abagwayi turamutuma ko akaza akabakora. No kuri yindi uheze hari abo yakoze. Baba ari ngaha mu gihugu c'Uburundi? Ubu tuvugana ari mu gihugu c'Uburundi, ariko azoca asubira hanze, hanyuma twebwe turakira abantu iyo tubonye ari umuntu ico kibazo bisaba yuko akorwa n'ubwo buhinga, tuca tumutuma ko akaza. Ngarutse gato ku kibazo kijanye no kwakira abavyeyi, mwebwe nta gihe mbura ahantu bakwita, kuko abantu baza kwibaruka aba ari benshi. Hariho ibitaro usanga bidoga bivanye n'ukuntu bataronka ahantu bashobora kwicara ngo baruhukire, ugasanga bamurungitse atarakira. Jamwe mwe muvyo bimeze gute? Muri kino gihe abatwitura baza kwibaruka ntibaraba benshi, kubera ibitaro niho bigitangura, ariko gushika ubu abatwitura bose nta kibazo c'aho tubashira kihari, turabatunganiriza atangorane. Turagushimiye cyane. Ndani ndabashimiye. Ivyo bitaro birakora uko bishoboye kugira abagwayi bavyitura bagira amagara meza.
ivyo bikaba vyerekanwa n'ibishinga ntaye vyamwe mu bagwayi bavyitura umve bamwe mu bo twashoboye kuyaga. Nitwa Ruratotoye Albert. Musanzwe muba hehe? Mba muri quartier Miriwa. Turi hano kuri bino bitaro bya Tanganyika Care Polyclinic. Mbega hari ico babafashije, hari ico mwaba mwaragiye mubitura nuko baba barabafashije? Mwe kuri ibi bitaro byadukoreye iciza gitangaje cyane gose ko twe twatugwaje umwana yamaze kwivuza mu Buhindi ayi Bujumbura mu bitaro bitandukanye byinshi cyane, ariko agahengwe n'ubuzima bw'umwana twaburonkeye ngaha. Mbe umwana yaragwaye gute, yaramerewe gute? Umwana yarafise ikibazo, yaragwaye akarazi, ntiyashobora gufungura, entre estomac na esophage hari hameze nabi cyane avec poumon droite. Mwaciye mukorera iki none yaramaze igihe kingana gute agwaye? Après 15 none ubu amerewe gute? Amerewe neza cyane, ubu arafungura, kare ntiyafungura, ubu n'umwana ameze neza cyane mu bandi. Ubwira gute n'abandi bavyeyi bafite abana bafite ico kibazo canke abantu basanzwe bafite ico kibazo nyene? Murakoze ko muryo jambo, umuntu yaba afite ikibazo nk'indwara nk'iyo umwana yaragwaye ntiyo kwirirwa afata indege agenda hanze, afata indege aja hehe, yo kwivuriza ngaha. Aha hari abaganga bameze neza, hari abaganga bafata umwana neza. Ari igihe yari muri bloke yamaze après 3 jours tutamubona, twamaze kwihebura na mama wiwe, ariko twagiye tubona batuzanira umwana akomeye. Ikibazo cy'uburyo cyoco ntikivuna cyane canke bimeze gute? Ikibazo cy'uburyo nukuri si nukubesha, si kinini cyane kandi si gitoya, muga ku buryo abarundi ubona dufise ari uburyo buri hasi cyane. Natwe twafashijwe n'imiryango, twafashijwe n'abagenzi kugira dushobore kuri iyo facture. Murakoze cyane kuri iyo nkuru muduhaye. Umeze neza? Amatwi nsumira ngo uri mama Axel. Ni mama Axel. Akazira mwa mwitwa gute? Nsabiyumva Lydia. Okay. Twumvise ko mwaje kuri bino bitaro Tanganyika Care Polyclinic, mwaje kuvyitura mugwaje umwana kandi cyane. Mwebwe akarusho mwabonye karengeje ibindi bitaro mwamwarareye ko ngahanu naka? Twabonye ko ari gitangaza, ahubwo twaratangaye uko twaje ngaha tumaze kuja Tanzania mu Buhindi, ibitaro bya Afrika nta bitaro namwe tutagiye. Hanyuma semse kikatugirira komisiyo medicale turaja mu Buhindi. Tugeze mu Buhindi bagira ikintu ngo bita dilatation, umwana aza yakibushe nyene ameze neza, turagaruka tugira ngo yakize indwara kirasubira. Hanyuma hanaho tuzatubona kuri WhatsApp, turaza kubaza basha baratwemerera bati turashobora kubikora. Hanyuma baramubaga nyene baramugirira operation iheze nk'uko uyo mutamba yavuze. Twamaze iminsi tutamubona, ari hariya hejuru muri block. Hanyuma iyo minsi iheze tubona biraza nyene bitera bije imbere. Ubu rero arafungura kandi yashobora gufungura, byafunguye byose byaca bikaruka. Twasanze aho biri kuza bitangaza. Kubijanye no kwitwa gutraita aba patient nkuko nyene mbona ni Tanganyika Care Polyclinic mu gutanga care ngaha bageze gute batabagwayi koko kwiri kuko dushobora kumara iminota ishika 10-15 20 umuganga ataje kukuraba. Umuganga araza akaraba infirmier bagakurikirana byose ukabona bigenda neza. Wow mama, ndabona uri umuvyeyi, uri umumama nyene. Ku kintu kijanye n'abamama naco ngahantu bakibonye gute cyane cyane ku kibazo ku gihe abavyeyi bageze nko kwibaruka, abantu bavuga ngo ntibabitaho kuko biba bikwiriye, ahawe woba wabibonye gute? Nabibonye neza, nasanze n'umudokiteri yahora akorera ahantu kuri Hope, arabo bakenyeza ari ngaha, nabona bakira neza, barabitaho rwose. Donc ngaha nta muntu aza kuhivuriza ngo ajane n'umwidogo ku bintu bijanye no kuko umuntu nta muntu awuza gupfa. Donc umuntu ageze gupfa arapfa, me hariho kwitaho umuntu, nta bantu bidogera ngaha ahantu bahaje ibintu bigenda
nabonye bigenda neza kuko twamaze amahinga abiri nabonye bigenda neza cyane. Wow, ku kijyanye na prix ujya n'umupapa yabivuze ko wiwe nawe ku kintu kijyanye nyine no kuriha ibitaro ko nibaza ko mwaryamye mwaba mu bitaro mwararyamye. Twamaze amahinga abiri turyamye ngaha. Okay. Nini no kwisi nto. Mugabe ikintu nabonye bagira n'abanyakigongwe. Twe twaragiye ayo mahera dutugaje igice kinini kandi baraturekure turataha baratubwira bati muragenda murondere muzogaruka kuri turagenda turateza turatera buke amahera yaronse turegeranya turayaba. Ndumva n'abana beza baratanga care nkuko nyene bisanzwe biri muri ivuriro ryabo barabarekuye murataha mutaraheza kuriha. Je numva no bashimira cyane ibi bitaro ni sawa vraiment sabikaniriza abandi bakurikiranye bazokurikirana iyi media yacu ni Ecobus TV ubasabikanirize kugira nabo bumve akarusho kari hano ibi bitaro Tanganyika Care narabikunze cyane sinarizi ko umuntu ashobora gutaha ngo agaruke kuriha kuko benshi baravyanga. Urazi ko no mu bitaro bya leta hari abapfungirwayo bakamara igihe bapfungiweyo hari abagwaza abana bagakuriraho barabuze amahera mugaba hatwebwe twarabibasavye baraturekura turitahira hanyuma turagaruka kuriha tumaze kuyegeranya. Nico gituma rero abantu batoza barareka abantu babo ngo babaciriye ngo facture niniya baguciriye facture niniya genda bibasaba bategetsi bo ngaha bakwakirana agatima keza bameze neza cyane. Je narabakunze gose. Merci beaucoup mama turakushimiye. Mukije amahoro murakomeye. Yego. Mbe murashobora kuskidondora akazina naho muba? Nitwa Hakizimana Leoni. Hakizimana. Hano turi kuri Tanganyika Care Polyclinic mbega muba mwarabituye byari bimeze gute? Turagwaye indwara kanseri. Muba mwaravuwe cyangwa bimeze gute? Turavugwa. Uko mwaje nuko umerewe umva hari tandukaniro urabonaho? Ndamara igihe kirekire nta tandukaniro ndabona. Urumva wowe uracyameze kujya nyene wahaje. None urafite ibyizigiro ko hari impinduka izohaba cyangwa bimeze gute? Jewe urumva ikintu nibaza ko baratubwira ko imiti ihari n'umuganga biza hari ariko uburyo ari burebure cyane imiti irazimvye cyane. Nece tumyiza ngaha cyabaye igiki? Ni publicité twaje kumvise nyene ko bagira ibintu byo kubaga. Twizere ko bizogenda neza. Yego tukatirire uburyo twosaba ko mubishoboye mwodushikira imbere. Usaba nk'abandi ubona bagufasha. Umubyeyi wacu umukuru w'igihugu cacu kadufasha ku buryo ni bunini cyane imiti irazimvye cyane. Sawa murakoze cyane twizere ko bizogenda neza. Yego. Baramukije. Amahoro. Mwaba mwitwa bande? Ndayishimiye Mohamed. Mohamed uri bamwe mu bivurije kuri bino bitaro bya Tanganyika Care Polyclinic mbega woba wari waje wagwaye? Nari mfise ingorane yo mu nda baranyopera banguyemo amabuye mu ndugwe kandi bayakuyemo neza nta na kimwe nabaye baramvuye neza ndashima amahera singorane ayo bansabye yose narayatanze cyane. Indwara yari yitwa gute ugiye bumve n'abandi baba bafise ico kibazo c'iyo ndwara kugira bazoshobore kwitura bino bitaro? Nari mfise amabuye mu ndugwe. Mu ndugwe? Mu ndugwe baranyopera barayakuramo kandi naranezerewe cyane narashimye cyane kweli. Wahagwariye igihe kingana gute? Ibindi wari warabanje kuja ko avayo kuzana? Bose nagiye mu bitaro bishika nka 6 nta na kimwe bamvuye yanjye gusa. Pole sana ariko iciza nuko mbona wakize ubu umeze neza wiyumva gute? Ubu ni sawa nta ngorane ndifise. Ubu nyene warakize narakize neza narakize. Kintu dusabikaniriza abantu bariko baradukurikirana haba bafise ico kibazo c'iyo ndwara we wari urwaye wobabwira iki? Nibaze nibagira ubwoba ahanyu barabavura nta na kimwe batavura ngaha baragerageza kuvura cyane. Okay, merci beaucoup.
biragaruka. wabwira iki abantu bagwaye basanga bafite icyo kibazo cyawe cyangwa bafite izindi ngorane wababwira gute? Ikibazo nobwira abagwaye boba bafite nk'izi ngorane zanje nuko nobabwira yuko hari ibitaro bishasha byitwa Tanganyika Care Polyclinic biri mu Kinanira ca gatanu hepfo ya Kamuha, hepfo y'ikibuga ca Kamuha, bovyitura kuko hari abaganga bashoboye bakora ivyo bazi. Buryo bino bitaro ntibivuna cyane? Oya, kuko twege ayo bari baduciriye ntiyashitse. Arumva byagenze neza? Byaragenze neza. Sawa, murakoze cyane. Kubw'umunezero waranze iyugururwa icese ry'ivyo bitaro, abakozi ndetse n'abakunzi b'ivyo bitaro bahavuye bahurira mu kibanza cari categuwe aho bita kuri World Beach kugira basangire umunezero. Ijambo hanini ugomba kubashikiriza